Kandi bifurije kugira ibihe byiza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza ngakuri ino mbondesha kure mwese reka ndabahereze mwiriwe cyangwa se mwaramutse bivanye naho muherereye mwese ndakomeze kwifuriza kugira ibihe byiza cyane. Tugiye kugaruka ku makuru aremereye cyane akomeje kugenda agaragara. Amakuru akomeje kugaruka n'ubundi kwikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ahandi. Turi kwa gatandatu, turi ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa 12 2025. Kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe. Brigadier General Gaspard Baratuza uvugira ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi nga mu Burundi cyangwa se urwego rwo kwivuna abanzi yamaze kumenyesha yuko inkuru ziriko zirakwiragizwa kumuga ku ngurukana bumenye zivuga yuko abasoda b'abarundi amagana n'amagana canga ibihumbi n'ibihumbi baba baraguye muri ino ndwano ari ububeshi buremere cyane buriko buranyuzwa kumuga ngurukana bumenye. Nyuma y'uko ifatwa rya Uvira rero rikomeje kugenda rigaragaza ndetse rikanemeza neza yuko abasirikare b'abarundi ibihumbi n'ibihumbi bakomeje kugwa muri ino ngwano ku rugero rudasanzwe nk'uko amakuru tugera bivuga, ibintu byongeye gutera impungenge cyane cyane abasoda ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari muri gisirikare cy'u Burundi nk'uko amakuru tugera bivuga. Nyuma y'ingwano iremere cyane imaze iminsi iraba bivuga ko yaba yaratumye u Burundi cyane cyane butakarizamwo abasoda benshi. Muri iyi nkuru kandi ndaza kukumenyesha yuko u Burundi bwotaguje aho ni yuko bushaka kwinjira mu ngwano n'igihugu cibanyi cy'u Rwanda byagenze bite. Ibi kandi birabaye mu gihe u Rwanda narwo rero rukomeje kwihagararaho ndetse akaba hari abasoda ibihumbi n'ibihumbi bumaze kuduzwa mu mapeti nk'uko biboneka. Kaze kuri mwebwe mwese cyondaritse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe mwese ndabaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Umuvugizi w'urwego rwo kwivuna abanzi nga mu gihugu cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza ahejeje gusora itangazo rikarishye ryamagana ibimaze iminsi biriko biravugwa bishinza igisirikare cy'u Burundi yuko cyaba kiriko cyane cyane kiratakaza abasirikare benshi nk'uko biboneka. Nyuma y'iko rero guhera mu ntango z'uku kwezi hakomeje kumvikana urugamba ruremere cyane ngwaje no gusiga cyane cyane igisagara cya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo kiguye mu maboko y'umutwe wa M23 bakaza kwemezwa neza ko abasoda b'abarundi bamwe barapfuye abandi baca barakomereka ndetse bigenda biranavugwa yuko bamwe barafashwe matekwa nk'uko amakuru tugera bivuga. Gusa ibingibi kandi by'umwariko byaje kwamaganirwa kure n'uruhande rwo Burundi. Brigadier General Gaspard Baratuza aramenyesha amahanga ndetse n'abanyagihugu bose yuko ibyo biriko biravugwa ari biravugwa n'abansi b'igihugu batifuriza ineza igisirikare cy'u Burundi. FDNB ashimangira ko urugamba rukomeje kwera mu buseruko bwa Kongo nyene ari urugamba ruremere cyane ariko baragiye gufasha Kongo bityo niyo Kongo yotsindwa ntago ari u Burundi babutsinzwe kugeza no mwanya. Kandi aramenyesha ko abasoda b'abarundi barimo kugerageza gufatikanya kugira ngo bahangane n'umwanzi nk'uko makuru tugera bivuga. Ahakana yuko hari ibiziga by'abasoda byarabonetse byinshi. Ibi kandi bibaye mu gihe kugeza amagingo yanga bivuga ko ingabo z'abarundi ndetse n'abazayindo n'abasanzwe bafatikanyije ari bamwe mu bakomeje kugerageza mu gugaba ibitero mu bindi bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeje kugenda atugira bivuga. Ibinyamara kandi bikomeje kwemezwa n'abatari bakeya dore ko guhera ku igenekerezo ry'umunani Kigarama 2025 kuva muri Ntwarane 2023 abasirikare b'abarundi ba FDNB barungitswe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baguma rero batakaza cane hafi burindwi. Haratangazarwa abapfuye cyangwa se bakomereka mu gihe intambara hagati ya M23 umuhari w'abagwanyi b'abatutsi ubungubu rero wegamiye urunani rwa Colonel Nanga irushiriza rero by'umwariko kandi gukara nk'uko amakuru tugera bivuga. Muri imiseze gusa abarenga 100 baramenyeshejwe ko bakomeretse 87 muri bo rero bakaba bari ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura mu gihe rero ubutegetsi bw'u Burundi buguma bwo mu gacerere kubiriko rero birononekara by'ukuri. Hari abashinga naye kandi bavuga ko hari amaziko aba rero mu kinyegero
ku kuvura mu kinyegero abakomeretse. Igisirikare nacyo kandi kikabandanya intambara nk'uko rero umengo ni itegeko ryatanzwe cyangwa se ryatanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, nubwo rero umubabaro n'abapfa biguma rero byiyongera. Ariko ibingibi urwego rwo kwivuna abansi mu Burundi rurabyiyamiriza rukavuga yuko ibyo ngibyo atari byo. Ariko kandi kubw'abamenyesha makuru ba COS Medias Burundi bari ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge, bavuga ko abakomeretse bariko baravurirwa rero mu gisata c'indembe hamwe rero n'igisata cyo kuvura indwara zisanzwe nk'uko iboneka. Biroroshe kubamenya, abenshi bambaye imyambaro itukura yo kwinonora imitsi, abenshi barafise amaboko ariko kandi amapasuma. Niko rero bivugwa n'umwe wamenyesha makuru ari ngaho mu Kamenge ku bitaro bya gisirikare. Ubukene bw'ibitanda ndetse no gusangira igitanda mu kuryama ngo biri mu bintu bikomeje kugenda bigaragara. Ibyumba bibiri byakira indembe biravuga ko byaba byaruzuye muri ino misi iheze. Igitanda kimwe kirashigwaho abagwayi bashika 3, bivugwa n'uwundi mumenyesha makuru yoba yarashitse aho ngaho. Bamwe mu bakomeretse kandi bajanwa muri defense contre Avino Passive hari hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura, ahazwi nka Gutanamo, ahabikwa n'ibiziga kubera rero hari ibyumba bikanye. Abandi barungitswe mu bitaro byigenga nka Tanganyika Care Polyclinic nk'uko byoma bigaragara. Igitigiri cyabo ngo barashika kuri 87. Ni ica kabiri rero mu Kamenge, gusa igitigiri cyakomeretse ngo ni kinini cyane nk'uko bigaragara. Abapfa kandi ni benshi ku rubuga rw'intambara muri Sud Kivu. Kuva ku igenekerezo ya mbere Kigarama 2025 abasirikare benshi b'Abarundi biremezwa ko baba barishwe mu bice bya Rubarika, Mitambiri, Gatogota, Ruvunyi ndetse na Sange, aho intambara bivugwa ko zikaze cyane. Mu bamenyekanye cyane ko rero kandi bishwe harimwo Lieutenant Colonel Atanazi Minani, umwe rero mu ntwazangabo nk'urunguru z'igisirikare cy'u Burundi, ipfiriye rero muri iyo ntambara kuva Burundi rero bugiye muri RDC ku mugaragaro ku munsi w'Imana. Kandi gusa abasirikare bashika 7 bivuga ko barishwe mu Isange nk'uko amasoko yaho abivuga. Ayandi makuru kandi ataremezwa avuga ko ashobora kuba hamaze gupfa abarenga 30 kuva ukwezi ko tangura, nubwo nta tangazo riro bishikiriza. Amaziko yo mwibanga imiryango ikumiriwe niko rero byoma bitangazwa nanone. Ababibona bavuga ko rero hari ibiziga bihambwa byihuta cyangwa gihutihuti rimwe na rimwe, imiryango itabimenyeshejwe hafi, n'abavuga ko amakamyo ya gisirikare aja kurondera abo mu miryango mu ijoro atansiguro zitanzwe nk'uko byoma bigaragara. Ku biziga bitahukanywe kandi bigoye kumenyekana imiryango ihari, mu gihe rero ibiziga bishitse niyo rero ushobora kumenya uwapfuye. Ni ijambo rivugwa kandi ku maziko ritegurwa n'ibiro bikuru bya gisirikare. Kirazira rero gucisha mu kanwa Kongo, niko rero bivugwa n'imiryango yahekuwe, niko byoma biriko biratangazwa. Ishumbusho kandi y'akababaro nta uzi ko rero zizotangwa ku bapfuye cyangwa se ku bapfira muri RDC. Igihushane ku basirikare baguye rero mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Somalia, imiryango ironka ishumbushanyo iboneka kandi izwi $1,000,000 z'amadolari igaburwa hagati ya leta ndetse n'umuryango. Nta na kimwe kizwi rero gikurikizwa ku basirikare bariko barapfira muri Kongo. Ibi kandi biratesha umutwe imiryango imaze kubura abayo. Muri Kigarama 2023 abasirikare 272 b'Abarundi banse kuja kugwana na M23 barafashwe baracigwa imanza, bamwe barakatigwa gufunga ubuzima bwa misi yose. Ubu bari mu ibohero rya Murembwe mu maruko bushira uburengero bw'igihugu cacu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu kandi Evariste Ndayishimiye aremanga uko rero kurungikwa kw'ingabo. Ku nshuro nyinshi kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yama ashigikira ko kuba rero nyine abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo byerekana umutima wo gufashanya mu karere. Muri Kigarama 2023 yaravuze ati ni ibisanzwe ko abasirikare b'Abarundi bapfira muri Kongo kuko rero barasinye ngo bakore ako kazi.
ariko yerekana ko ikibazo cy'uko rero M23 iguma itera intambwe nyine ari ingorane nk'uko bigaragara ziri ku ndongozi za Kongo. Ni Kongo kandi itegerezwa gusigura ingene abagwanyi babandanya kwigarurira ibice mu gihe rero twebwe twagiye kubafasha, Uburundi burafasha gusa. M23 irabandanya kandi kwigarurira uburere bugiye butandukanye, yongeye kandi gusubira mu ntambara kuva muri 2021, bikaba yarinjije by'umwihariko urunani rwa Colonel Nanga yahoze arongoye seni ya Kongo, asaba ko hoba leta igizwe n'ibihugu rero byigenga. M23 ubungubu kandi iramaze kwigarurira ibice bikuru bya Nord Kivu ndetse na Sud Kivu hamwe n'utundi duce turimo rero butari bukeya. Kinshasa yagiriza u Rwanda gufasha uwo muhari, naho rero Kigali ikabihakana, aho nubwo rero ibyegeranyo byinshi bya ONU bivuga ko abasirikare ibihumbi b'abanyarwanda bariko barafasha umuhari M23. Igeramirwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara by'intambara ishobora kuza kwaduka nyuma y'ifatwa rya Uvira nk'uko amakuru atugera bivuga. Igisagara cya Uvira kiri mu birometero bikeya uva i Bujumbura nk'uko bigaragara cyaramaze gushika mu maboko y'umuhari wa M23. Ibi rero kandi birakomeza gutera impungenge ndetse n'amakenga, cyane cyane bamwe rero nyene mu bari ngaha mu Burundi bakamenyesha ndetse bakanavuga yuko ingwano ishobora kuza kwaduka umwanya n'umwanya nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Mukanya ndagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda agaragara, amakuru akomeje kugenda ashimangira ndetse akanavuga yuko ngaha Uburundi bwamaze gutangariza muri Loni yuko bushobora kuza kwinjira mu ngwano n'igihugu c'u Rwanda. Ese u Rwanda goba guye iki, rwavuze iki? Ntimujye kure, turagaruka mu kanya turabira hamwe ido nido kuri ayo makuru.